Uko umwaka utashe kw'igenekerezo ya 28 mu Kakaro, Burundi burifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara z'igitigu zitwerwa n'imigera hepatite virale. Icivugo c'uno mwaka kivuga kiti: gutahura neza izo ndwara kugira tuzikingire twongere tuzituze. Uyu munsi utwibutsa ko ata muntu n'umwe akwiye kwicwa n'indwara ishobora gukingirwa, gupimwa hakiri kare no kuvurwa igakira neza. Leta y'u Burundi irasubiye kwemeza ko kurandurana n'imizi indwara z'igitigu ziterwa n'imigera bishoboka mu mwaka w'ibihumbi 2030 hamwe twese twoshira ingufu hamwe. Mu Burundi indwara z'igitigu zo mu bwoko B na C ziracari ikibazo gihambaye c'amagara y'abenegihugu. Bikekwa ko hafi 4.6% by'abenegihugu banduye indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, mu gihe abashobora kuba banduye indwara y'igitigu mu bwoko bwa C bangana n'abantu 8.2%. Naho hamaze guterwa intambwe ishimishije mu gukingira, mu gupima no kuvura izo ndwara, haracari abantu benshi batazi ko bazirwaye. Ivyo bigatuma bayivuza batevye, mbere bamaze gushikirwa n'ingaruka mbi. Leta y'u Burundi izobandanya gushira inguvu mu gukomeza igikorwa co gukinga indwara y'igitigu yo mu bwoko B biciye gucandaga ibibondo, kwegereza abenegihugu aho bipimishiriza izo ndwara, kwegereza imiti abenegihugu, gukomeza guhimiriza abenegihugu kwikingira no kwitwararika amagara yabo, hamwe no gukomeza gukurikirana no kugenzura ukwiragira izo ndwara. Ndahamagarira abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu, abarongoye abandi mu bisata bitandukanye, amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki, ibimenyesha amakuru hamwe n'abasanzwe badufasha bose gukomeza kugira uruhara kugira ngo umuntu wese amenye yongere yikingire izo ndwara, hanyuma uwanduye izo ndwara aronke ubuvuzi bubereye. Ndarikiye abenegihugu bose kwipimisha izo ndwara z'igitigu hakiri kare, kwikingira no gukingira abandi izo ndwara tutibagiye no kuzivuza hakiri kare. Dushira inguvu twese hamwe kugira ngo Uburundi bube igihugu indwara z'igitigu zitoba zigisubiza inyuma amagara y'abenegihugu.